tuyahereye kuyavugwa muri Afrika. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yaranse kwemera urubanza rwaciwe na sentare ya ONU ijeje ubutungane cyo ku munsi wa kabiri. Sentare yahaye uburenganzira Somalia bwo kugenzura akarere ko mu mazi y'ibahari Indiana, iryo bihugu bifa ahagwiriye n'ibitoro hamwe n'umwuka wa gaze. Kenyatta yavuze ko leta yiwe ihakanye yivuye inyuma ivyemejwe vyose niyo sentare mpuzamakungu ifise icyicaro mu Buholande. Hari haheze imisi Kenya ivuze ko itacemera ubutegetsi bw'iyo sentare. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yahanuye Kenya kubona ingingo y'iyo sentare nk'akaryo keza ko gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu, ariko Kenyatta yavuze ko ahubwo iyi ngingo igiye gutuma amahoro n'umutekano bihungabana muri ico gihugu cyo mu ihembe rya Afrika. Akavuga ko ashigikiye umwumvikano hagati y'abegwa n'ico kibazo aho kumvira ivyemejwe niyo sentare ya ONU. Tukivuga kuri Perezida Kenyatta, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azomwakira ejo ku munsi wa kane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ruzoba rubaye urugendo rwa mbere rw'umuperezida wa Afrika muri White House ku ntwaro ya Biden. Umubonano hagati y'abo bategetsi uzoba kimwe mu byo Perezida Biden yiyemeje ko gukorana hagati ya Amerika na Afrika kwisunga ukubahana no kungana, nk'uko itangazo ryasohowe na White House ejo kuwa kabiri ryabitomoye. Iri tangazo rivuga kandi ko Perezida Biden na Kenyatta bazovugana ko ari ngombwa gukorera mu muco no guhana ibyaha bifatiye ku mafaranga, haba mu gihugu canke mu makungu, cane cane bishingiye ku bunyonyezi bw'amafaranga hamwe n'ibiturire. Uko ari babiri bazoganira kandi ku twigoro ko guharanira demokarasi, agateka ka zina muntu, umutekano, kongereza ubutunzi hamwe no kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Mu gisata c'amagara y'abantu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yararungitse muri Nigeria doze zibiri z'incanco za COVID-19 zirenga 3,350,000 zahinguwe n'ihinguriro Pfizer. Umutegetsi wo muri Perezidansi ya Amerika White House yabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Uwo mutegetsi yavuze ko ibi bikozwe mu ntumbero yo kurokora ubuzima bw'abantu, atari ukwiyamamaza mu ntumbero yo kwemerwa n'isi. Perezidansi ya Amerika ivuga ko izi doze 3,577,860 zatanguye kurungikwa muri Nigeria ejo ku munsi wa kabiri. Zikurikiye iyindi mpano igizwe na doze zibiri za Moderna zingana 4,000,000 zarungitswe muri ico gihugu biciye mu mugambi COVAX wishinze kugabangana incanco mu bihugu bitari sununura mu by'ubutunzi. Mu makungu, abatalibani baragiranye ibiganiro vya mbere amaso mu yandi n'intumwa za Amerika n'Uburaya ejo ku munsi wa kabiri muri Katari. Ubumwe bwa Buraya bwemeye gutanga umuriyaridi umwe n'imiliyoni 200 z'amafaranga y'abanyaburaya yo gufasha Afghanistan. Ubutegetsi bw'abatalibani buriko burarondera kwemerwa n'amakungu no gufashwa kugira igihugu cabo nticinjire mu kaga, inyuma yaho bagarukiye ku butegetsi mu kwezi k'umunani. Inyuma kandi yaho abasirikare ba Amerika batahukiye inyuma y'imyaka 20 bari bamazeyo mu ntambara. Perezida wa Komisiyo y'Uburaya umukenyezi Ursula von der Leyen yavuze ko ayo mafaranga azohabwa abanyafghanistani acishijwe mu mashirahamwe mpuzamakungu akorera muri ico gihugu. Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho.
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye. Mu Burundi mu cyumweru gishize leta yafunze ibigo 9 bisanzwe byita ku mfubyi. Dusabye ko mutumva kandi mudukundiye abana turabakuyeyo muri ibi bigo tubaronderera ahandi tubashira. Uyu ni umushikiranganji Imelde Sabushamike ufite mu nshingano ze kwita ku burenganzira bwa muntu n'imibereho myiza. Mu Rwanda Perezida Paul Kagame yanenze ibihugu bisaba ko u Rwanda rurekura umunyapolitike Paul Rusesabagina wakatiwe gufungwa imyaka 25. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kuri uyu wa kabiri yanenze ibihugu bisaba ko igihugu cye kirekura umunyapolitike Paul Rusesabagina wakatiwe gufungwa imyaka 25. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Steve Clemons ukorera ikinyamakuru The Hills cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rw'imirimo y'inama yiga ku mutekano ku isi, Perezida w'u Rwanda Kagame yavuze ko ibihugu bisaba Rusesabagina byirengagiza ibyaha yakoze kandi byarakoranye n'u Rwanda mu kumukoraho iperereza. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima yakurikiranye icyo kiganiro adutegurira inkuru irambuye. Amagambo ya Perezida Kagame aje nyuma y'aho inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yaherukaga gutora yemeza ku bwiganze buri hejuru umwanzuro usaba ko bwana Rusesabagina ubufungiye mu Rwanda yarekurwa ndetse agahita yoherezwa mu gihugu cy'Ububirigi nta kindi kigombye gusabwa. Abadepite bagera kuri 660 nibo batoye bemeza uwo mwanzuro ku majwi 2 ya oya, mu gihe abagera kuri 18 bifashe mu gutorera uyu mwanzuro. Paul Rusesabagina yamenyekanye cyane ku ruhando mpuzamahanga muri filimi Hoteli Rwanda ivuga ku ruhare rwe mu kurokora bari bahungiye muri Hoteli de Mille Collines mu gihe cya Jenoside mu 1994. Uyu yegukanye ibihembo bikomeye birimo n'icyo yahawe n'uwari perezida wa Amerika George W. Bush mu 2005. Ku bwa Perezida Kagame abamusabira kurekurwa bafite impamvu zabo zitari iz'ubutabera. The same people that created that celebrity status have to work. Abo bamuremyemo ikirangirire bagomba nyine gushaka uko bamurekuza ndetse baburizamo uruhare rwe rwose, batitaye ku bagizweho ingaruka n'ibikorwa bye cyangwa batanitaye ku bandi bareganwa banaburaniye hamwe. Aho rero niho bitangarije, kuko ubwo bihindutse aho umunyabubasha mu buryo bwose wabishyiramo azaza gutegeka ati oya, uyu mugabo mbere na mbere nitwe twamugize ikirangirire, ibyo yakoze byose ntacyo turebaho, agomba kurekurwa kubera ko ari umuturage wa Amerika cyangwa se umwenegihugu w'Ububiligi. Uretse ibyari byatangajwe n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda kuri Twitter, ni ubwa mbere u Rwanda rugize icyo ruvuga mu buryo bweruye kuri uyu mwanzuro inteko y'ubumwe bw'Uburayi yemeje usabira Paul Rusesabagina kurekurwa. Ni umwanzuro ariko waje ukurikira ibindi byagiye bitangazwa n'imiryango mpuzamahanga nka Rantos Foundation yo muri Amerika ndetse na bamwe mu bategetsi cyane cyane mu bihugu by'Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamagana icyo bise ishimutwa n'iburanisha bavugaga ko ritanyuze mu mucyo rya bwana Rusesabagina. Abo bose bakaba barahurizaga ku gusaba ko yarekurwa byihuse ndetse agasubizwa mu muryango we. Mu kiganiro cye Perezida Kagame yabaye nk'ukurira inzira ku murima abo bose ko ibyo basaba bidashoboka. Iyo miryango cyangwa se ibyo bihugu birakomeye, ariko kandi ntekereza ko natwe tugomba kwita ku mutekano w'abaturage bacu, kandi tuzabikora mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse dushimitse cyane. Ubwo bazagume mu nkuru zabo za Hollywood, ariko aho bikora ku buzima bwacu, ubuzima bwacu budufitiye agaciro ku rwego rumwe nk'urwo bugafitiye Ababiligi, Abanyamerika cyangwa abandi bose bashaka kubyinjiramo. Ubusabe bwo kurekura bwana Paul Rusesabagina bwongeye kwiyongera nyuma y'aho akatiwe n'inkiko zo mu Rwanda gufunga imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba. Ibyo bishingiye ku bitero byagabwe ku Rwanda n'umutwe wa FRN ushamikiye ku mpuzamashyaka MRCD yahoze ayoboye. Ibihugu by'Ububiligi na Amerika byagaye inenge zagaragaye mu rubanza rwe, aho byavuze ko uburenganzira bw'ubwunganizi butubahirijwe.
Paul Rusesabagina ubwe yari yaramaze kwikura mu rubanza avuga ko nta butabera yiteze. Mu Burundi mu cyumweru gishize leta yafunze ibigo 9 bisanzwe byita ku mfubyi. Ni nyuma y'inama minisitiri ufite mu nshingano ze kwita ku burenganzira bwa muntu n'imibereho myiza yagiranye n'abayobora ibyo bigo, agasanga hari byinshi bitubahiriza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Mu gusigura imvo n'imvano z'iryo hagarikwa ry'ibigo 13, umushikiranganji Sabushimike Imelda araba ivyo gushigikirana n'agateka kazina muntu mu Burundi yavuze ko ivyo bigo vyiciye amatwi kuva mu mwaka wa 2018 aho ababirongoye basabwa kwisuganya. Uwo mushikiranganji avuga ko ayo marerero bari bayasavye ko bo kubahiriza ingingo zo gukinyira agateka k'abana uko bibereye. Yagiriye ko adondagura ivyo bigo vyiganjemwo ibiri mu gisagara ca Bujumbura, kimwe Bubanza mu buseruko bw'u Burundi n'ikindi muri komine Mbuye iri mu ntara ya Muramvya hagati mu Burundi. Katoza keza k'abana orphelina oasis muvyeyi w'ikigongwe nigira neza Burundi, orphelina famille Mpangaje Josephine, orphelina Cœur de Jésus et d'Hommar, orphelina Musamaria w'Imbabazi, orphelina Ndayisenga, ikigo Kiparaje, My Father's House, Fondation Veuve Teresa Chimuramza muri komine Mbuye, Hope Children Foundation, Idawa Atinuru Gihanga, The New Life Ordination. Bamwe mu bafise ibigo vyafatiwe iyo ngingo yo kugarirwa baragize akangonongono ko kubaza igituma bugariwe kandi bariko bitegurira kwisuganya. Sindi Butume Celestin, umugenduzi mukuru mu bushikiranganji buraba ivyo gushigikirana, yabishuye ko mu igenzurwa ryakozwe vyari biboneka neza ko ivyo bigo atabushobozi vyari bigifise byo gutunga imfuvyi. Hariho ibikorwa vy'ibanze fondamento utegezwa gukora kugira ngo ubuzima mu kigo buboneke. Igihe cyose tubonye ko hariho de standard ibishoboka byankenerwa, none ugiye ugasanga kumbure muri iryo rerero umwana ntashobora gufungura na rimwe ku munsi, nico kiba kivuyemo, none wamujanye ngo aronke swariye. Abana wasanze batavugwa, none hari umuntu batavugwa n'ibindi. Urumva rero biroroshe cyane kugira ngo umuntu ashobore kubona ati iyi nuze iki kigo canke iyo orphelina c'est vraiment un centre à risque canke ntiri à risque. Hari abandi bafise amarerero bavuze ko bamwe mu bagira neza mva makungu babafata mu mugongo, babakorera nabi, bigatuma bigaragara ko aya marerero ariyo yataye mu ruduba abana. Felix Ngendabanyikwa, umuyobozi mwishikira mu bushikiranganji bwo gushigikirana, yavuze ko umuntu canke abantu biyemeje gushinga ikigo c'imfuvyi bategeza kubabona ko ivya mbere nkenegwa mu gutunga abo bana baba bashoboye kubironka. Amashirahamwe arafasha mugabo afasha inyuma y'inguvu z'abarundi n'abarundikazi, kuko abana n'ab'igihugu bwa mbere nimba ariyo ntererano iza gufasha ifasha mugabo twebwe nk'abafashe initiative yo gushinga ikigo, twebwe nyene twabanje gukora ibyacu tugasaba intererano z'ibizareti canke z'abandi mugabo ibya twita base essentielle twe tubifise tubikwiza na leta irashobora gushira mu kuboko kwayo, mugabo tutabikwiza nawe urumva yuko uwo mwana ariko araregwa mu buryo budatomoye cyane kuburyo azovamo ikintu. Ni naco bituma rero tugira tuti twubahiriza amategeko, hanyuma bikunde yuko dushobora gukuza abo bana. Iyo wareze abana bagakura hanyuma ukabona bariko baravamo ikintu, biraryoshe cyane. Ku bijanye na kazoza k'abana bahora barerewe muri ivyo bigo vyugawe ndetse n'inyubakwa zahoramwo abo bana ico zigiye gukora, umushikiranganji Sabushimike Imelda agira ati: dusabye ko mutumva kandi mudukundire abana turabakuyeyo muri ibi bigo, tubaronderera ahandi tubashira. Ikigo nambe kiri ahantu hitwa ha leta, aho hantu haregukira leta. Nihaba naho ikigo kiri ahantu ku muntu yiyungunganije, nibaza ko ahantu arahagumana, mugabo abana turabakurayo tubashire mu kigo tubona yuko gishobora kubafasha neza, gikora cisunze amategeko. Tugomba dutangure kurondera aho abo bana bashobora guca baja. Ibindi bigo vyasabwe kwama vyitunganya neza mu kwitaho ineza y'indero y'imfuvyi, abafise ibibadidaniye nabo bakitura ubushikiranganji buraba ivyo gushigikirana.
ibiharuro vyegeranijwe n'ibigo vya leta bijejwe kwegeranya ibiharuro mu mwaka wa 2013 vyerekana ko muri uno mwaka ibigo vy'imfuvyi 98 arivyo vyari biri mu gihugu cose. Ivyo biharuro nyene vyerekana ko ibice bigera kuri 3 vya 4 vyuguruwe inyuma y'ubwimo bwo 1993 inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse kandi ko buri wa gatatu guhera saa 10 tubagezaho ikiganiro muri Isanga kibanda ku buzima. Ntimuzacikwe rero, mukanya turakomeza n'amakuru. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku Cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Mu Rwanda umushinjacyaha yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge igifungo cy'imyaka 7 n'igice ku bagabo babiri baregwa muri dosiye ya nyakwigendera Kizito Mihigo. Yasabiye uwa gatatu bareganwa igihe cyo gufungwa amezi 6. Bose bashinjwa ko bagerageje gutorokesha Kizito Mihigo baciye mu nzira zitemewe n'amategeko mu mwaka wa 2020. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yakurikiranye uru rubanza. Ibi bihano umushinjacyaha yabisabiye aba bagabo batatu baregwa muri dosiye y'umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo nyuma yo gusobanura ibyaha barega. Arabarega ibyaha bibiri: icyaha cyo kuba icyitso cyo kwambuka cyangwa kwambutsa baca ahantu hatemewe n'amategeko, n'icyaha cyo kuba icyitso mu gutanga indonke cyangwa ruswa. Abo ni Bwana Jean Bosco Nkundimana wari umukozi wa Kizito Mihigo amufasha mu mirimo yo mu rugo, Bwana Joel Ngayabahiga na Bwana Innocent Harerimana wari warafunganywe na Kizito muri gereza ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Uyu bushinjacyaha buvuga ko Kizito Mihigo yamwigishaga gucuranga bakiri mu munyururu. Bose uko ari batatu bagaragaye mu buryo bw'ikoranabuhanga bambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa. Buri umwe ku ruhare rwe, umushinjacyaha avuga ko Kizito akimara gufungurwa mu kwezi kwa 9 2018 yatangiye gucura umugambi wo gutoroka igihugu mu gihe nta burenganzira yari abifitiye bwo gusohoka atabiherewe uruhushya na Minisitiri w'Ubutabera nk'umuntu wari wafunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu. Nkundimana aregwa ko ubwo yari yatashye ubukwe iwabo i Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ariwe washatse umuvandimwe we Ngayabahiga akazabarangira inzira yoroshye yo gutorotsa Kizito. Aba bagabo bombi bemera bidasubirwaho uruhare mu gushaka gutorotsa Kizito Mihigo. Ni mu gihe Harerimana ari nawe wabatwaye mu modoka we ahakana icyaha cyo kuba icyitso cyo gushaka gutorotsa nyakwigendera. Harerimana avuga ko Kizito yamusabye kubatwara mu modoka ariko amubeshya ko bagiye mu bitaramo i Musanze. Akavuga ko umushinjacyaha murega ko yari azi uwo mugambi kandi bitari ukuri. Kuri uyu mugambi wo gutorotsa Kizito Mihigo, Ngayabahiga wagombaga kwerekana inzira yo kunyuramo bagera i Burundi nk'umuntu utuye i Nyaruguru. Avuga ko bamugezeho bakererewe baturutse i Kigali, abagira inama yo kurara Kibeho. Yemeza ko ubwo bari mu modoka Kizito yamubuje kugira icyo avuga, yanga ko umushoferi Harerimana yagira icyo abimenyaho. Abarego babiri Nkundimana na Ngayabahiga bavuga ko Ikibeho baraye muri chapeli cyangwa mu Rwambariro mu gihe umushoferi we bamukodeshereje icyumba kugira ngo barare baganira atabumva. Bemeza ko bukeye bagasubukura urugendo, bageze hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi bwakeye, umugambi wo gutorotsa nyakwigendera Kizito ukomwa mu nkokora n'abaturage bo mu karere ka Nyaruguru ari nabo babafashe bakabashyikiriza inzego z'umutekano. Umushinjacyaha avuga ko Kizito Mihigo yari yabikije uwari umukozi we amafaranga 420 y'amanyarwanda n'amadolari 300 y'abanyamerika yo gutangamo ruswa. Abaregwa babiri Ngayabahiga n'umuvandimwe we Nkundimana bahakana bivuye inyuma icyaha cyo kuba icyitso mu gutanga indonke cyangwa ruswa. Nkundimana akavuga ko ibisobanurwa kuri iki cyaha nta na kimwe cyabayeho, ni ibintu yise mu magambo ye ibinyoma byambaye ubusa byahimbwe n'umushinjacyaha. Avuga ko amafaranga bamusanganye yaraye bwite aho kuba ya Kizito. Abanyamategeko Brice Bikotwa na mugenzi we Pierre Celestin Kubwimana bunganira abaregwa basanga icyaha cyo gutanga ruswa kitarabayeho, bakavuga ko nta bimenyetso simusiga bigaragazwa n'ubushinjacyaha kuri iki cyaha.
Kuri Harerimana, Maître Kubwimana bakavuga ko yagombye guhanagurwaho icyaha kuko atarazi umugambi wo gutorotsa Kizito Mihigo. Mu ijambo risoza umushinjacyaha yasabye urukiko kuzahamya ibyaha abaregwa bose ko ari batatu, asabira Bwana Innocent Harerimana igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga. Naho kuri Bwana Joel Ngayabahiga we ubushinjacyaha bumusabira ko yahamwa n'ibyaha byo kuba icyitso cyo kwambutsa cyangwa kwambuka anyura hatemewe n'amategeko n'icyaha cyo kuba icyitso mu gutanga ruswa. Bumusabira igifungo cy'imyaka 7 n'igice ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2 n'igice z'amafaranga. Icyifuzo cy'ubushinjacyaha kuri Ngayabahiga ni nacyo kimwe ku muvandimwe we Jean Bosco Nkundimana, nawe asabirwa gufungwa imyaka 7 n'igice no gutanga ihazabu y'amafaranga ingana na miliyoni 2 n'igice. Abari guhereye kuri Harerimana asabwa kugirwa umwere agasohoka mu buroko. Ni mu gihe ku bavandimwe babiri Ngayabahiga na Nkundimana basaba guhanirwa icyaha bakoze bemera, ubundi bakagirwa bere ku cyaha cyo gutanga ruswa. Abanyamategeko babo babasabira kuzagabanyirizwa ibihano ku cyaha cyo kuba icyitso cyo kwambuka cyangwa kwambutsa baciye ahantu hatemewe, bakagirwa bere ku cyaha cyo gutanga indonke cyangwa ruswa, kuko ubushinjacyaha nta bimenyetso bugitangira. Nibutse ko Nkundimana na Ngayabahiga bafashwe bari kumwe n'umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2 2020 mu murenge wa Ruheru i Nyaruguru ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Harerimana wari wabatwaye mu modoka aza gufatwa nyuma. Kizito Mihigo baregwa gushaka kwambutsa we ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 2 2020 nibwo hamenyekanye inkuru ko yapfuye aguye mu maboko y'inzego z'umutekano aho yari afungiwe muri kasho ya polisi. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda zavuze ko yapfuye yiyahuye, mu gihe abatemeranya nazo bavuga ko yaba yarahotowe. Imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International na Human Rights Watch yo ntisiba gusaba ko habaho iperereza ryimbitse kandi ryigenga ku rupfu rwa nyakwigendera Kizito Mihigo kugeza ubu rutavugwaho rumwe. Niba nta gihindutse ku itariki ya 22 z'uku kwezi nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge azatangaza icyemezo kuri uru rubanza. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu, ubu tugeze kuri wa mwanya w'ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Muri iki gihe cy'igihembwe cy'ibihembo byitiriwe Nobel, dusubiza amaso inyuma gato ku mwirabura w'umunyamerika wabaye icyamamare cyane ku isi yose, Martin Luther King Jr. Ikaze mu kiganiro Americana. Komite Nobel yahaye Martin Luther King Jr. igihembo Nobel cy'amahoro ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 10 1964. King yacyemeye kandi acyakira mu biganza bye ku mugaragaro ku itariki ya 10 y'ukwa 12 kwakurikiyeho mu muhango wari uyobowe n'umwami wa Norvege w'icyo gihe Olav wa gatanu muri kaminuza ya Oslo, umurwa mukuru wa Norvege. Yari afite imyaka 35 y'amavuko. Niwe wari muto cyane wa mbere na mbere mu mateka wari ubonye igihembo Nobel cy'amahoro. Yahembwe amadolari 54,600 ku giciro cy'ubu mu gihe tugezemo yaba arenga 466,400. Yose yayahaye muvoma iharanira uburenganzira bw'abirabura no kurwanya ivanguramoko. Komite Nobel yahembye Martin Luther King Jr. kubera ubwitange bwe mu bikorwa bye bizira urugomo by'indashyikirwa byo guharanira uburenganzira bw'abirabura no kurwanya ivanguramoko n'akarengane.
yabitangiye mu 1955 ubwo yari afite imyaka 26 y'amavuko. Mu gihe cy'umwaka n'ibyumweru bibiri yayoboye imyigaragambyo y'abirabura yo kwanga kugendera muri bisi z'umujyi wa Montgomery, umurwa mukuru wa leta ya Alabama mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abirabura bahisemo bajya ku kazi cyangwa se ahandi ahariho hose n'amaguru. Byahombeje cyane sosiyete za bisi zari z'abazungu gusa. Abashakashatsi bemeza ko iyi myigaragambyo ariyo ya mbere na mbere mu mateka yabaye indashyikirwa mu bikorwa byo kurwanya akarengane, ivanguramoko no gukumira abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bemeza kandi ko ariyo yatumye Martin Luther King Jr. atangira kumenyekana cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose ndetse no ku isi yose. Ijwi rya Amerika. Uretse imyigaragambyo ya bisi zo muri Montgomery, King Jr. yayoboye n'indi myigaragambyo myinshi mu mijyi itandukanye yakanguye igihugu cyose. Byose byajyanaga n'urugomo polisi yari igizwe n'abazungu gusa yakoreraga ababaga bayirimo, nko kubahondagura n'ibibando, kubamishagiraho amazi asohokana ingufu nyinshi cyane mu mpombo, kubarisha imbwa no kubafunga ku bwinshi. King Jr. nawe byamugezeho kenshi. Urugomo rwa polisi ntirwaciye intege abirabura n'abari babashyigikiye, ahubwo byabateye ingufu zikomeye kugeraho King Jr. ayoboye imyigaragambyo y'akataraboneka mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa gatatu tariki ya 28 y'ukwa munani 1963 mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC, hafi cyane y'ingoro y'umukuru w'igihugu n'iy'inteko ishinga amategeko. Abashakashatsi bemeza ko yahuje abantu barenga 250,000 bari baturutse imihanda yose y'igihugu. Igitangaza cyari kitarabaho. Nta koraniro na rimwe rizwi mu gihugu ryari ryarigeze rihuza abantu bangana gutya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere yaho. Barimo n'abazungu benshi. King Jr. yahavugiye ijambo ryiswe I have a dream, ni ukuvuga ngo mfite inzozi. Abashakashatsi bemeza ko ari ryo rya mbere na mbere rihambaye kurusha izindi disikuru ze zose kandi ryamamaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi yose. King Jr. aragira ati mfite inzozi ku munsi umwe abakomoka ku bahoze ari abacakara n'abakomoka ku bahoze batunze abacakara bazicarana ku meza amwe y'ubuvandimwe. Mfite inzozi ko igihe kizagera abana banjye bakaba mu gihugu kititaye ku ibara ry'uruhu rwabo, ahubwo kizashyira imbere ubwenge bwabo. Ibikorwa byo kurwanya akarengane, ubusumbane, ivanguramoko, gukumirwa, kubura ubutabera, byose binyuze mu nzira z'amahoro byagushije ku mategeko atandukanye aca ivanguramoko, ivangurankomoko n'ivangurabitsina mu kazi, mu burezi bw'igihugu, mu mabisi n'ahantu hose hahurira abantu benshi, n'itegeko rivuga ko buri muturage wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite uburenganzira ntavogerwa bwo gutora no gutorwa. Ibi bikorwa byose nibyo byatumye Martin Luther King Jr. abona igihembo Nobel cy'amahoro mu kwezi kwa 10 1964. Ariko nanone rero byamuteje n'abanzi benshi. Ku itariki ya 20 y'ukwa 9 1958 yarusimbutse Hamana. Umuntu yamuteye icyuma hafi yo kumuca umuhogo, abapolisi n'abaganga babasha kumutabara ataranogoka. Ariko rero ku itariki ya 4 y'ukwa 4 1968 abagizi ba nabi barashe Martin Luther King Jr. noneho ahita yitaba Imana. Yari afite imyaka 39 y'amavuko yonyine gusa. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nta gihumurije. Mbashimiye ko mwagikurikiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.